Niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe kaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi mu bisagara bitandukanye nko mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Karuzi, mu ntara ya Bururi, mu ntara ya Rutana, mu ntara ya Makamba ndetse n'izindi ntara zitandukanye, ndabahaye kaze. Ndetse namwe mudukurikira muri hakurya mu gisagara ca Gitega, mwese ndabahaye kaze ngaha kuri ino mboneshakure. Abadukurikira bari hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, mwese ndabahaye kaze. Ndabipfurije kubandanya muragira umugoroba mwiza. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru ndetse n'inkuru yewe n'ibiganiro tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure bikagushikako umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ngaha nyene tukugezako amakuru aba ariko aravurwa mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru ku buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Japhet Gentil Ndayishimiye agira ati leta ikwiye gushiraho ikigega kiraba ivy'amabarabara. Mu gihe haheruka kuba inama ihuza abarundi baba hanze yabereye i Gitega, uwahoze arongoye abarundi baba hanze diaspora yitwa Japhet Gentil Ndayishimiye amenyesha ko muri iyo nama hari iciyumviro yatanze abona ko coza gushigikira imbono y'uko Uburundi bwoba hari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 kandi giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 na cane cane mu gisata co gutunganya amabarabara. Akaba yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu uheze ahasanzwe hakorera ishirahamwe Mandela Peace Center MPC. Kubwiwe ngo nka hamwe leta yoza irakora amabarabara manini gusa, hama amashirahamwe y'abanyagihugu nayo hagakora utu tubarabara tw'imigenderanire, wosanga igihugu kigize isura nziza mu kiringo gito cane. Ati rero vyogenda gute? Japhet Gentil Ndayishimiye akaba agira ati ubwa mbere leta yoshiraho ikigega kiraba ivy'amabarabara nka kurya hagiyeho ikigega gishinzwe ivy'urwaruka budget n'ic'abakenyezi BIDF. Hama amabarabara yose abayabako boca bitunganya mw'ishirahamwe, hama iryo shirahamwe rigaca risaba ingurane muri ico kigega kijejwe ivy'amabarabara. Akaba abandanya agira ati iyo ngurane yoca ijanwa mu bushikiranganji bujejwe kubaka amabarabara kuko ari bo bahinga bavyo, hama bakubaka iryo barabara bagashiraho ibikenewe vyose n'ivyapa, hama riheze kubakwa ba bantu baba kw'ibarabara nyene bagaca batangura kuriha rya deni buke nko mu kiringo c'imyaka 10 canke 15. Ikindi ngo abo baba kw'ibarabara barashobora kuraba aho baryugarira bakaza bararihisha amafaranga make kuwuriciyemwo n'imodoka bimwe bita payaje. Akaba agira ati ayo mahera rero ya stationnement niyo yoza arafasha mu kurisanura canke agakoreshwa mu gutwara imyavu yo kuri iryo barabara nyene. Uwo yahoze arongoye abarundi baba hanze akabona ko namwe leta yokwemera uwo mugambi mu kanya gato igisagara ca Bujumbura canke Gitega wosanga cakaka kandi bitiriwe biravuna leta. Tumubajije ko bitazohava bitera kwibaza ko umunyagihugu ariko ararihishwa ikori kabiri na rirya n'ayo mabarabara manini asanzwe yubakwa n'amakori y'abanyagihugu. Japhet Gentil Ndayishimiye wavuga ko n'ubundi hari amahera yo gushira amabuye mu mabarabara yatanzwe kera ariko ntiyubakwa kubera vyari bitunganijwe nabi. Akabona ko inzira irashe hari iyo gushiraho ico kigega, hama amashirahamwe y'abanyagihugu akaba ariyo abikurikirana. Akaba arangiza agira ati uko amashirahamwe azorwira ni nako n'amabarabara asa neza azoba menshi. Ese ico ciyumviro mwebwe mukivuga ko iki? Utwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi isima izanwa n'ishirahamwe GRC nticemerewe kwinjizwa ku butaka bw'i Burundi.
Kuri uyu wa mbere w'igenekerezo ry'18 Nyakanga 2023, ikigo BBN Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la Qualité kijejwe gusuzuma ubuziranenge cafashe ingingo yo guhagarika iyinjizwa ry'isima iva mu gihugu ca Congo ihingurwa n'ishirahamwe GRC Greatrex Company. Severus Ndayikengera arongoye ico kigo yamenyesheje ko hakozwe isuzumwa inyuma yaho ikigo kijejwe ivy'uburaro Obuha Office Burundais de l'Habitat ari naco gifise ikigo co gusuzuma bita laboratoire gifashanije na BBN bagize ibipimo kw'iyo sima baca basanga igipimo resistance mécanique à transition flexion kiri ku bice 67 n'ibice 66 mu gihe categerezwa kuba kiri kuri 69 n'ibice 66. Ikindi gipimo resistance mécanique à compression bakaba barasanze kiri ku majana 429 n'ibice 66 mu gihe categerezwa kuba kiri ku majana 479 n'ibice 66. Akabona rero ko nka hamwe boreka iryo shirahamwe rikabandanya rizana iyo sima vyozogira ingaruka mbi ku magara y'abantu kuko isima nk'iyo yubakishijwe ari imwe mu mvo zotuma amazu asidagurika. Tumubajije impamvu iryo shirahamwe ryemerewe gukora kandi ridakwije ibisabwa, Severus Ndayikengera yishuye ko abarongoye iryo shirahamwe baciye bihutira guhindura ibitekewemwo bandika ko ibiharuro vyemewe na BBN ndetse na Obuha. Ese bakunzi bacu ni akahe kajambo mwobwira uwo muyobozi wa BBN kuri iyo ngingo yafashe? Mutwandikire nyene munyuriye munsi y'ino video. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Mahama mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu c'u Rwanda abana barenga ibihumbi 15 bakingiwe ubukangwe. Umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe amagara y'abantu afadikanije n'ikigo kijejwe ubuvuzi c'u Rwanda baratanguje mu mpera za Mukakaro isekeza ryo gutanga urucanco rugira kabiri rwo gukinga umugera w'ubukangwe ku bana bafise munsi y'imyaka 7. Mw'ikambi y'impunzi ya Mahama mu buseruko bw'u Rwanda abana barenga ibihumbi 15 baracandazwe. Kubw'amasoko mu buvuzi, leta yafashe ingingo yo gucandaga abana bose badashikana imyaka 7 kugira ngo babakingire indwara y'ubukangwe imaze kwibonekeza mu bihugu bibanyi nka Tanzania, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Burundi. Kubw'umushikiranganji w'amagara y'abantu, urucanco rwatanzwe ku bana rufise intumbero yo gushikanwa ku bana batari munsi y'imiliyoni 2,700,000 kuri buri rugero mu Rwanda. Ku bwa Hassan Sibomana, umuyobozi w'imfatakibanza mu gisata c'abavyeyi, abana n'ikibano mu kigo c'ubuvuzi ca leta y'u Rwanda RBC, ubukangwe burashobora gukwiragizwa n'abana banduye umugera w'ubukangwe ariko batarerekana ibimenyetso. Mu gihe umwana atanguye kwerekana ibimenyetso nk'akarorero, birashoboka ko ashobora kuba yaratanguye kwanduza uwo mugera bagenzi biwe benshi cane. Igihe twamenye ko hari ikibazo c'ubukangwe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo no mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo guhaguruka kugira ngo ducandage. Uko akaba ariko yashikirije. Iryo candaga ryabaye mu gihugu cose ntiryasize inyuma ikambi ya Mahama irimwo impunzi zirenga ibihumbi 55 zigizwe ahanini n'Abarundi. Hafi abana bo muri iyo myaka barakingiwe. Abakozi b'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baca ku gisagara ku kindi, ku mavuriro yose no mu mihana myinshi kugira ngo bamenye ko ata mwana asigaye atakingiwe. Uko akaba ariko vyemezwa n'impunzi z'Abarundi. Mu Rwanda, uwanyuma aheruka kuboneka ko ubukangwe bwo mu bwoko bwa kabiri yabonetse mu mwaka w'1993. Kw'isi nk'akarorero mu Buhinde, iyo ndwara yari yamenyekanye mu mwaka w'1999. Nubwo biruko ariko mu mwaka w'2022 Malawi yarabonetsemwo iyo ndwara. Uburundi bwarabonetsemwo abagwayi mu mwaka w'2022. Iyo ndwara hari haheze imyaka ishika 30 yibonekeje muri ico gihugu. Ubukangwe ikaba ari indwara yandukira ifata cane cane abana bakiri bato, ikaba itera igice gikorana n'ubwonko n'ibihimba vy'ihemero bigashobora no kumugara, mbere rimwe na rimwe ikavamwo urupfu. Turavyishimiye kuko kuri ico igisata c'amagara y'abantu nico dushira imbere. Ibiharuro vyerekana ko abana barenga ibihumbi 15 bakiri bato baronyejwe urwo rukingo,
kandi abavyeyi baritavye ku bwinshi ako kamo. Uko akaba ariko abakorerabushake mu vy'ubuvuzi bikeza, bakaba ari nabo bahimirije mw'ikambi ya Mahama mu Rwanda urukingo rw'agasama rwari rwakuwe ku rutonde rw'incansho zihabwa abana hari haheze imyaka ishika 10. Ubu ubushikiranganji bukaba bwemeza ko ibice birenga 98% vy'abana bafise munsi y'imyaka indwi, ni ukuvuga abana 2,700,000 bacandazwe. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa nyene ni ukubana natwe.